ibiciro byo kwiyunguruza hagati mu gihugu bishinzwe uku gukurikira: Bujumbura Gitega 9,300, Bujumbura Bubanza 4,650, Bujumbura Buganda 4,650, Bujumbura Bugarama 4,200, Bujumbura Bukeye 5,600, Bujumbura Bukirasazi 13,000, Bujumbura Buraza 14,450, Bujumbura Bururi 9,300, Bujumbura Cankuzo 17,650, Bujumbura Cibitoke 5,600, Bujumbura Gihanga 3,700, Bujumbura Gishubi 13,000, Bujumbura Gitaza 3,250, Bujumbura Jenda 5,100, Bujumbura Karusi 13,500, Bujumbura Kobero 18,600, Bujumbura Kayanza 9,300, Bujumbura Kibumbu 8,350, Bujumbura Kiremba Sud 10,200, Bujumbura Kirundo 16,300, Bujumbura Kivuruga 12,550, Bujumbura Mabanda 12,550, Bujumbura Mabayi 9,300, Bujumbura Magara 4,650, Bujumbura Makamba 14,900, Bujumbura Matana 9,300, Bujumbura Minago 5,100, Bujumbura Mugamba 7,450, Bujumbura Muramvya 5,500, Bujumbura Musenyi 3,700, Bujumbura Masanganzira 12,500, Bujumbura Muyinga 16,300, Bujumbura Muzinda 2,800, Bujumbura Mwaro 6,500, Bujumbura Ngozi 11,600, Bujumbura Nyanzarake 11,600, Bujumbura Nyeshenza 8,350, Bujumbura Rugombo 6,500, Bujumbura Rumonge 6,500, Bujumbura Rutana 12,550, Bujumbura Ruyigi 15,800, Gitega Cankuzo 8,850, Gitega Karusi 6,500, Gitega Muyinga 8,850, Gitega Ngozi 6,500, Gitega Rutana 6,500, Gitega Kibumbu 4,650, Gitega Ruyigi 6,500, Gitega Mwaro 5,500, Cankuzo Muyinga 6,500, Karusi Muyinga 4,200, Kayanza Ndora 4,650, Rutana Gihofi 4,200, Rutana Makamba 6,500, Kayanza Ngozi 3,250, Ngozi Muyinga 6,500, Ngozi Kirundo 6,500, Muyinga Kobero 2,800, Ngozi Masanganzira 3,250, Ruyigi Cankuzo 4,200, Bujumbura Masanganzira 13,500, Muyinga Masanganzira 2,800, Kirundo Masanganzira 2,800,
Gitega Bururi ibihumbi 9,300, Bururi Mahwa ibihumbi 3,250, Bururi Matana ibihumbi 4,200, Gitega Mahwa ibihumbi 6, Rumonge Bururi ibihumbi 5,100, Makamba Nyanzarake ibihumbi 5,100, Bujumbura Muhanga ibihumbi 14,400, Gitega Gisuru ibihumbi 12,550, Ruyigi Gisuru ibihumbi 7, Bururi Makamba ibihumbi 4,650, Bujumbura Gasenyi Nemba ibihumbi 18,600, Bujumbura Kanyaru ibihumbi 12,550, Bujumbura Mutaho ibihumbi 12,100, Bujumbura Rutana Makamba ibihumbi 16,750. Ibiciro vyo kunguruza abantu biciye mu miduga mito mito ariyo twitwa Probox, abunguruza abantu barekuriwe kongerako amafaranga 800 ku muntu kuri ivyo biciro bishinzwe. Abunguruza abantu n'ibintu bahamagarirwa kandi gushikana abiyunguruza ku bituro bisanzwe bizwi. Abunguruza abantu basabwa kubahiriza ibiciro no kumanika mu miduga yabo ivyo biciro. Abajejwe intwaro hamwe n'ibisata vyo kugenzura uruja n'uruza mu mabarabara basabwa gufasha mu yubahirizwa ry'ibi biciro bishinzwe no kugenzura ko ibiciro bimanitse mu miduga yunguruza abantu.